ikibazo nyabaki wagize ikibazo nyabaki sindikunda gutahora gushana saha we twubahane umviriza twubahane Aline narakubashe ntaco ntakoze ntaco ntagukoreye ndagerageza bimwe ndiyobakiza nigira ngo menga nta maso mfise yarahumye ariko hagezeho ko nkanura nkakwereka yuko nta mugoro urimo sungwa n'umukozi wo mu nzu umukozi wo ngaha mu nzu asumbye agaciro yes uri kurumva amajambo uri kurambwira ukuntu ariko arambabaza fise umutima ndababara kuko kumbwira amajambo nk'ati atoniganda kubwira je nk'unorondera ibinda kutwe sinobironka ariko sishaka kubaho ukunda kurengera basi urazi n'umuntu muhagaranye wari wagashiro kiyo imbere yawe yahongera amajambo nkayo wishakira Aline tugwanye kumbwira amajambo mbabaza kandi mabi Aline iyo nza kukubwira amajambo akubabaza akakubaza ku mutima wawe neza mbara namaze kubwira ko waryamanye n'umuhungu wawe Nora kandi natiboneye sawa sorry ninga ndabaciriye oya nta ngorane nandi kugerageza kumwumvisha kuntu urabisara ukuntu harashagaraye ahantu hose ntibipanze nta sinzi byari byo sinzi binagikora ngaho mbwirwa ryabye ibintu byose birajagaraye ahantu nta ariko mwize nini nta ngorane kabisa turashima karibu sawa ko mwize neza nanje mwize neza ahubwo ugende nuheza gufungura ucuza ahantu ndakwitumira sawa ndajyana ingoga sawa sawa kutabandanije uvuga wakwandanya uvuga unuke n'umwana yavyumve ko arabizi ko n'undi umutima arabitwa turi umutima watumaze wakwandanya ubivuga umviriza ngo ndakubwira ikintu sigara udedemba mwino nzu nawe abyumve kumbere wakuba amakara So, meze neza. So now. Kuri ndashimye makuru y'imisi. Kuri neza ruguru. Nyemvuye kuraba umuntu ngaho ruguru ariko nakuma nangiye gutora ko ndamubuze. Ndabona mwamunje gusoma. Ya hari tunanije kurondera ngaho ku boutique. Birumvikana. Nenda kubaza. Ntukiba kwabera kuri ngaha muri bibice. Kwabera ni homba ni muhira gusa ino ndahaza kubera akazi. Juste nkorera hepfo gatonya kakazi kacu ka misi yose. Birumvikana. None mama wawe naronka akazi abe ntakazi baramuronderera. Ibya mama rero ni birebire burya mama yaravuye no muhira kwabera isi hakiba. Yaravuye. Wewe mwirukanye cyangwa ni weshatse kuhaba? Je numva ata bintu byinshi no bivuga ko kubera ko uravye ivyo ntivyega jewe ubonanye nkabereye bigusobanurira canke mama. Birumvikana kandi sorry. Oya nakibaza. Yego hama reka ngende ku kazi ndabona n'amasaha agiye. Nishimiye kubonana nawe. Musaba akazi keza nanje kamba ndaye. Sawa murakoze.
Nora wari wahejeje twari uri kurakora hariya bon nasa n'ubuhejeje ariko sinebwa heze neza. Okay, impamvu ndaguhamagaye ngaha hari ikintu nashaka tuyagaho gato. Maze iminsi nicaye ndakuyumvira ko ku kijyanye n'amashuri yawe urabona ko wigeze guhagarika university. Hari ikintu niyumviriye niyumvire ko uyibandanya ariko ntuyibandanyirize ngaha mu Burundi kuko ubirabye ngaha mu Burundi hari ibintu bisamaza cyane na cyane cyane abajene nka mwebwe. Rero ndashobora gukoronyika muri Kenya ugasanga mushikawe kumva zo kukurinda gusamaza ukaba ari huja kubandanya yuga amashuri ya university. Sinzi kuntu byumva wewe. Bon byari byiza kandi merci gose. Sinenda bitse ko munyiyumvira ko bingana gutyo. Birantangaje nyine. Ariko je nibaza ko bitaba bigishoboka ko no kwiga. Kubera ko umutwe wanje uramaze kucamo ibindi bintu byinshi cyane byinshi mu buryo kwicara ngo ni concentrate ngo mfate imyaka 3 canke 2 canke 4 ngo ndiko ndiga byonanira. Ariko soko ntahagaritse kwiga no ndafise inyigisho ndiko ndakurikirana online kandi nibaze yuko ninaziheza zizongirira akamaro. Rero nibaze yuko bitashobora ko niga ariko murakoze ko mwari mwanyiyumviriye hari ukuntu nyine bintangaje. Okay, Nora cyari cyiyumvira nk'umubyeyi ariko sino guhata kuko kwiga namahitamo yawe nibyo ugiye kwiga urumva ko kumbura byo kugira umumaro. Kandi Nora ico nari mbikoreye na cyane cyane urabona Neri ari kwiga ari kwiyumvira mu kibano ukuntu abantu babibona nuko bifata nawe ko wabyakira cyane yumvira niyo mpamvu niyumvire ko ugomba kujya kwiga nawe ukiga hafi yiwe kumbure kuko umwana wese aba ari umwana kugira nawe ubashe kwiyumva mukuru umwana wanje ariko ari mahitamo yawe. It's okay ntangorane. Yala ego nakubonye. Ni sawa twumve shana umunsi ntivyoshoboka nejo ntivyokunda ariko hirya ejo nashaka kwidisponibilize. Ego nukuri nzoza gusa niko rutambwiye adresse hajya ndahibuka. Sawa nje nzoza. Ego urakoze kandi cyane. Sawa baciye baguhamagara. Sorry yari umuntu yari telefone. Nyine murakoze ntabwo nibaze yuko nkondeka nkabanda bitona n'indi. Okay, mba twayaze kandi birahagije. Sawa murakoze. Sawa. Karibu kandi. Murakoze cyane. Amakuru meza. Ni meza turashima Imana. Aho ni sawa. Hama abandi bari kumengo ntibakoma. Abandi bagiye ku mirimo ya misi yose. Ahubwo nyene bikenze gute ngo turamutsa utigeze dutegutse. Mumbabarire hari ahantu naringiye ngaho hirya gatoya hama nciye hano ndavuga ati reka ndakurabe gatoya kubera ko hari ikintu nashaka tuganire. Gusa byari kuba byiza tukiganiriye umugabo wawe ahari ariko kubera atawe uhari nabyo nyine nta kibazo turashobora kukivugana. Okay, sawa. Ico kintu n'amahoro basha. Mu bisanzwe ari nshaka gusaba ko twatandukana biciye mu mategeko.
kandi burya na bosiko hajya nta sekirite arimo mu gihe abana n'umugore batanditse ni nk'uko wowe ufise inzu ariko yanditswe ku wundi ngira ngo urumva yuko hogera igihe nyaninza akaza akayisubiza. byari byiza nanjye ariko narabitunganije kuva kare ni uko wacu ugenda mu ibohero ariko kandi sinaguhenyesha amanje kugisha inama umutware wanje reka niyataha turaza kubiganira ko amanza guhenyesha. Sawa uraza kumbwira kubera ko bikimeze uko nashatse mazaho no kugutura nkagucura kumva kuri wanje. birumvikana ibyo uvuga ubwo rero boswe nko kuducira urubanza adutebeje. Wiriwe bon Ego. uno munsi watashe kare Uno munsi nashatse gutaha kare nari numva ndushe n'umubiri wose. Rero nashatse naye kare kugira nduhuke. Ahantu haryamye ndabyuka nako neramira ku gafilm. okay ariko ni byiza ko woza uraruhuka uruhurira umubiri kuko hajya umubiri n'amazi aseseka ntibayibone. Si byiza yuko twoshira imbere gukora cyane twiyibagire no kuruhuka biba bikenewe umva ko umaze gukura. Nibyo ariko rero no kuje nifuza gukora cyane kubyo nzogera ku bintu nk'ibi nibyo bavuze ko ndafise indoto zagutse ariko arije ndabyishikanyeko. Hajya baca umugani ngo imfizi y'intama itembera ntase. Were nimba waravutse usanga jewe Imana yarahezagiye nawe uzohezagirwa kandi cyane. Ariko gusa ntukibagire nyine uzohamukora mugabo ubwiguze kuko hajya nta ivyisi nta upfa bimaze. Amen. Gusa hari umumama yamye ngaha akubaririza ni Adeline mu yariranura kandi ngerageje kuraba nubwo ashaka kumenya amakuru yawe cyane sinzi muba muri abagenzi ba hafi ugashaka kumenya amakuru yawe. Yego ajanye n'ibiki ngerageje kuraba ashaka kumenya nk'ushaka kwinjira mu buzima bwawe agashaka kunguramwo amajambo gusa nuko nanje yahuye ciye ubwenge nara ukuntu ndamwishura nkamukweta. oya niturabagenzi kandi abagore b'Ibujumbura no kwikana nabo hari ukuntu baba bashaka kwinjira umuntu cyane bashaka kumenyera cyane ndumva nta birenze cyane no kumureka ntawe kumengo biragushavuze. Ntibishabuye cyane ariko nyine ntibinaryoshe kuba umuntu aza kurondera atadiri mukorana. Hagiye ubuzima bwo mwino si buragoye ega muri nabo niwe bashobora kugira umuntu nabi ugasanga n'ubuzima bw'umuntu barabutumye butamera neza. Hama mbega Remi we wari hehe wa mushitsi wacu? Remi kuva shika hasi ndamubona. Jya nawe niwe wundi aka kanya uvuye ruguru atambwe kuherera umuje wa Bujumbura. Ni atari igisagara ushaka kumenya igisagara. Musi umwe ntituzomenya niyo yatasha azogenda ariko aratembera asanga ageze mu Gatumba ageze muri Kongo. Biga nibaza ko Bujumbura kimwe na ruguru. Ujya Bujumbura iragoye musi umwe azotembera yibaza ngo naho hafi. Uzi ko ashaka kugenda azimira agasanga ageze za Gatumba Kongo ajabuka azi ngo atashe ngaha. Cyangwa ahure nawe ziba nabi bya byanwa babikwege. Ega n'abasuma bahari uzubona bijya byanwa bibaze mu munyamafaranga babikwege bamwaka amahera ayabura. Ni atari kandi ndatarama nawe.
Sheri kuzimije imodoka. Impamvu njimije ndasubiye inyuma. Bishika mu rupango. Oya. None igihe zino saa kumbara amasaha yaratanguye kugendera ukuntu utanguye kwira. N'umuntu ngiye kuvugana nawe iby'akazi. Yamaye gahunda yo guhana yishe sinzi. Basi kwa impamvu z'akazi nyine nta continue. Ngira gute gusa nasi kintu ushaka kubwira basi n'umwanya mutoya. Sawa. Byo byiza ariko ukoresheje ubangutsi kugira ngo ngenda byumvirije. Ko ndi kwihuta nabikubwiye. Nshaka kubwira ko Abeli yamye ngaha. Abeli ngaha mu nzu wanje. Yaraje kunsaba divorce. Divorce ayigusabira mu nzu wanje. None wamwishuye gute? Sheri nari kumwishyura iki tutigeze tubiganirako. Okay. Saro turaza kubiyagaho ngarutse uko urabona nta mwanya mfise. Gusa nizere ko kuzi wanje kwa Abeli kwa mugwe karo bwa mbere bwa nyuma. Sinshaka umukeba mu nzu yanje. Sawa. Mukizogera rero inama nziza kandi zo kuba gutaka ko ndakeneye. Okay. Kuko uyu musi wajoberewe cyane. Kameme. Ugiye kuraba nk'umuntu nkawe antuka Shiri wa Bosco. Yifa ko ngomba kumenya ukuntu nambara ukabona ko niyo mpamvu ndakunda akurutisha abandi kuko yama agaciro nje nk'ibore. Hani. Ndibaza ko kwitani nta kosa mfise. Yako uru agaciro kuri jewe. Bo ubu ntabwo nabona gutesheje umwanya hamwe boss yo bifata nabi akakubona nabi ugasanga oya kuko ngaha tuba dufite n'akanya ko kuruhuka kandi banana bimubwiye kumva nta ngorane hafi. Kira none nawe yo kwirukana ncango akazi ibintu biraje. Ariko nkuko nabikubwiye yava mu kabari abakobwa barabamenyera cyane. Ndagusabye habe kwiyubaha. Sana gerageza hubo. Pana umuntu gukora ku bisusu guma gukora korana hose. Ndabona. Aya ntibonye bahuka. Eriko bararaba n'ububiri. Yo cyane cyane. Sawa boss. Sawa, neza yego. Hewe niko ndondera umukobwa araho akora ngaha. Umukobwa muremure agomba kumera nk'ufise akayobe. Asa n'uvyibushe buke buke. Yitwa Nene. Kanaba hayaraje. Sawa boss. Kabisa. Hangu kumva ngaho mu bayigira ipariko. Sorry. We baragukeneye ngaho. Allo. Le boss. Hey. Hey. Umeze neza. Sawa. Ndamukunze mbonye hagiye n'amasaha yayo. Je kucira kisafu mandagerageza. Hama hari umukiriya nari mfise nariko ndasemba. Sinzi ko numaze nkaheze nkaba ndakurondera aho wicara. Mejeje canza tuganire twisanzure. Aya n'amahoro.